Twifuza yuko iki gikorwa turiko turakora kizanira karusho umurimyi mugabo nikizanira karusho umudandaza yamenye ijisho umurimyi. Izo miliyari 26 zose kuwa gatanu zizobe zamaze kwishurwa abene gihugu. Icyo gikorwa gikogwe ku neza y'abarundi, ku neza y'abarimyi, ntigikogwe ku neza y'abadandaza. Ko ndazi neza yuko hari ivyagiye biratugora ugasanga nahubwo umurimyi si wari kararonka inyungu muri rigugwa ry'ibigori, ugasanga nahubwo abadandaza nibo bariko baronka inyungu. Nifuza rero ko ivyo bintu byose bitora inyishu kandi tubivuze ata kintu na kimwe duhisha, kuko ivyo muza guhisha mwebwe mujejwe intwaro n'uburimyi n'ubworozi na kimwe kitazwe, byose turabitse. Haragiyemwe amakosa atari make na cyane ku ntara ziherereye ku mipaka, binateye n'ubwoba. Ugaca wibaza uti mbega izo ntara zo ku mipaka hariho abajejwe intwaro, hariho abajejwe uruja n'uruza? Ivyo byose bikabitubera ibibazo, tugaca tubura ico dufata n'ico tureka. Nakaryo rero keza ko kugira aho vyoba vyaratugoye uno munsi dutora inyishu yaho vyatugoye, maze ivyo vyatugoye byose bitubera inyishu ku gikorwa gigiye kubandanya cyo kugura umwimbu w'ibigori. Nitwifuza yuko ivyadushikiye igihe twigera kugura umwimbu bisubira kudushikira. Twifuza yuko ivyatubereye ibibazo aho twaheruka kugura umwimbu w'ibigori nahubwo no munsi bitubera inzira yo gutora inyishu kuri uyu mwimbu turiko turagura, maze uyu mwimbu tuzobone hageze kugurishwa tuwugurisha umeze neza. Ivyo byose rero bikazova yuko uyu mwimbu uri kuragurwa ugugwa hagiyemwo umuco, kuko sinkekeranya ko ivyatumye bijya bishika kuri urya mwimbu w'urya mwaka harimo ibintu byari byabaye bitari bitomoye neza, bariko barondera uko binyegeza inyuma y'ivyashitse ngo ibigori byaragize ibibazo, mugabo atanu ubuzi ko ivyo bigori byari bikwiye nkuko vyaguzwe. Ico leta yifuza yuko uwo mwimbu uzokora ugikore gwanya inzara mu bene gihugu, maze bizotume na leta igira inguvu zo kwama imisi yose yaguze umwimbu kubera ko izoba yabibonyemwo akarusho. Muri iyo nama umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ikigega Anagesa ko kigura umwimbu w'abanyagihugu atari uw'abadandaza, kuko ngo vyibonekeje ko hari abadandaza baja kurangura ibigori hanze y'igihugu bagaca babigurisha muri Anagesa. Tumenye yuko leta iri kugura umwimbu w'ibigori, umwimbu wimbuwe mu gihugu, kandi leta iri kiragura umwimbu w'ibigori ku barimyi b'ibigori atari ku badandaza. Amafaranga yaharuwe kugira dushe kurya 1700 bayaharuye bisunze lo kudora production, niho bashitse kurya 1700. Ayo mafaranga rero agenewe umurimyi ntagenewe umudandaza. Abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi, mwese murazi imirima y'ibigori aho yaririmye. Abimbuye ibigori murabazi. Sinumve hariho umuntu atimbuye ibigori arikaza gutera akajagari mu mirongo ngo ashoye ibigori atabigori yimbuye. Ibigori hagurigwe ababirimye bavyimbuye ku mirima iwabo. Abaciye mu ryahumye abene gihugu abarimyi abo mwimbu wabo tuko turagura twebwe.
muhimiriza bene gihugu bose ko umwimbu wabo batogutanga ku mafaranga make nahubwo bowugurisha ku giciro ca leta. Abene gihugu bose bamenye munahasha abo bose bagenda kubaca mu ryahumye. Munagabisha n'abene gihugu bose bazokoreshwa bagenda batwaye umwimbu w'abadandaza ngo bagiye kugurisha n'ivy'iwabo kandi bagiye baserukiye abadandaza. Abajejwe igipolisi kw'ibigori byose byinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu duhana imbere byose bica bifatwa, nta kitwazo na kimwe ngo je nari mu Tanzania, wari mu Tanzania nagurishiriza Tanzania. Turiko tugura umwimbu wimbuwe hagati mu gihugu, nitwe kutugura umwimbu w'abarundi bo bari baragiye mu mahanga baza kurimirayo. Oya, turiko tugura umwimbu wimbuwe mu gihugu hagati, apana kwitwaza ibindi ngo je nari mu Tanzania ngo reka zari umwimbu wanyira kugurisha. Ushaka kuzana ibigori byose bivuye mu bihugu bibaye ace ku mihora isanzwe izwi, bize byinjire muri obere ibibone neza ko byinjiye. Twifuza yuko iki gikorwa turiko turakora kizanira karusho umurimyi, mugabo nikizanira karusho umudandaza yamenye ijisho umurimyi. Kugira umurimyi tumutera intege, ejo nivyo tuzomubwira byo kurima muri saisonse abirime afise n'inguvu, abona yuko ari akarusha kuramo. Aha rero murumva rero yuko ko ari uguhasha abo bantu bose bajya intege abarimyi. Nayo ku kibazo c'abene gihugu bataronkejwe amahera y'ibigori bashoye muri Anagesa, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amenyesha ko vuba cyane bagiye kuyaronswa. Amafaranga yose Anagesa yaronse ibanze yishura amadeni yose yari ifise, yose atana mu rusigaye. Hama umushikiranganje w'ikigega ca leta buce buvota yani mamiliyaridi babaha. Twirinde gusubira kugura ideni, twirinde gusubira kugura ideni. Ayo mafaranga mugerageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene gihugu bose bazo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe kumwe bigori batanze. Babura amatari mwumvise ko yokontu umuca muyisinyako, bamustane murazisinyako gushika ku munsi wa 4 opritare kwa 5 nazo bari umwene gihugu n'umafitiwe ideni ku mwimbu bigori yashoye. Izo miliyari 26 zose kwa 5 zizobe zamaze kwishurwa abene gihugu. Dukora cyane kugira dutere imbere, tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu, ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro Icyizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo vy'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo vy'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego.